Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, sangwe ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 17 gushika ku igenekerezo rya 26 Ruhuma, mutegurirwa n'ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru Sedicom. Ano makuru muyakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI, akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 Ruhuma, Eklezia yo kw'isi yose yatanguje igihe ceranda c'ikarema. Muri ano makuru murumva icikarema isigura n'inyigisho izotangwa muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Iyugururwa ry'umwaka wa yubile y'imyaka 50 ishure tabariro ry'Inyabibondo ryo muri Paruwase Matara rimaze rivutse. Amakuru tubafitiye saya gusa, ayandi ni mukanya. Anosiate Cimaye nijengira ndayabashikirize. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahera mu gisata c'ukwemera. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 Ruhuma niho Eklezia Katolika yo kw'isi yose yatanguye igihe ceranda c'ikarema. Patiri Felix Vupi arongoye intara y'ubutumwa ya Mikayeli Mweranda aratubwira icikarema isigura, akongera akamenyesha inyigisho bazoshimikirako muri iki gihe ceranda c'ikarema. Ari kuri mikro ya Odrade Kaze. Iryo jambo ikarema umuntu aryumvise acabona iminsi 40 abakristo bamara bitegurira umunsi mukuru wa Pasika. Mbere iryo jambo ikarema nico bisigura. Mugabo iyo minsi 40 reka twibutsa ya myaka 40 abayahudi bamara mu bugaragwa bari mu rugendo bagana igihugu Imana yari yabemereye. Tukibuka kandi n'iminsi 40 yezo yamaze mu bugaragwa yisonzesheje asenga. Kuri twebwe rero ni gihe cyo kuja mu mwiherero nka Yezu, cyo gusenga, cyo kwigora, gukora ibikorwa by'urukundo, ukwibabaza kugira ngo abantu bagende barica muri bo ingeso mbi babone kuzukana na Yezu, kuko Pasika no gupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristo. None ni yihe nyigisho mutegekanya gushikiriza abakristo bo muri Diyoseze ya Bujumbura muri kino kiringo c'ikarema? Ibiro nshingwa butumwa byaraturungikiye inyigisho na cyane ijambo ry'umutwe tuzogenderako, rikaba riringo tumurikiwe na mutima mweranda. Twubake Diyoseze nkuru muryango wacu kandi tube abaremesha amahoro. Muri iryo jambo umuntu aca yumva hanini ico tugiye kuzoshimikira ko gusumba ibindi. Icambere dufatirako nuko duhamagarira abakristo kuzirikana Diyoseze yabo. Iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura irarumije imyaka 60 ibayeho. Tugasaba yuko abakristo bozirikana cyane icarico Diyoseze, bakumva ko ari umuryango wabo kandi uwo muryango bakawiyumvamwo. Umwe wese akamenya mbere n'uruhara afise kugira ngo yubake uwo muryango. Mugabo kandi tukazirikana tukibuka n'ibihe turimwo, ibihe byo kwitegurira amatora cyamara igihe gihambaye mu gihugu cacu. Tugasaba yuko abakristo bo kwibuka indagano zabo zibatisimu, cyane n'ingeso nziza ziranga umukristo. Tubahamagarira ko boba bambere baremesha amahoro, bakayaremesha aho babaye. Tubasaba yuko muri aya mahiganwa agiye kuba bibuka yuko bose ari abana b'Imana, mugabo yuko bose barondera mu by'ukuri ineza y'iki gihugu. Ivyo rero nitwo bishobora tutari kumwe na mutima mweranda. Nico gituma muri iki civugo harimwo yuko two kwibuka gusenga kugira ngo mutima mweranda abari wabarongora, abari wabaho umutima woroshe, umutima w'ubumwe, kuko ni mutima yegeranya, abahe mutima wo kugendera mu muco, mu kuri, mu butungane, mu rukundo, arivyo bizana amahoro. Yari Patiri Felix Fupi arongoye intara y'ubutumwa ya Mikayeli Mweranda.
Abana bashika 211 bari mu kanyamuneza ko kuronka isakaramento ry'Ukaristiya mu rusangi rwa mbere mu nkuka y'imisa yaherejwe na Padiri Desire Ninahazimana muri paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ruhuhuma. Idonido na Marie Chantal Nzeyimana. Ako kari akanyamuneza karanze abana bashika 211 bari baramutse baronka isakaramento ry'Ukarisiya ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ruhuhuma muri paruwase Mukiza Mweranda mu nkuka y'imisa y'igihe c'isaha 4 zo mu gitondo yaherejwe na Patiri mukuru Desire Ninahazimana. Mu nsiguro yiwe yatanguye yibutsa abavyeyi babo bana n'abaje kubashigikira ko ari umunsi mukuru kuri abo bana baronka urusangi rwa mbere, ari n'umunsi mukuru muri ekleziya yose aho bibuka umunsi mukuru w'umugerero wa Petero Mweranda umutumwa. Yarabwiye abo bana ko iyo bacumuye batosangira batabanje kwirega, arababwira kandi ko iyo bakiriye umubiri wa Yezu, Yezu aja muri bo bakabana nawe. Bibazo umunsi mukuru witeka cyane ku bana bacu, umunsi mukuru w'umunezero aho abana bacu uno munsi bashikira iteka bari bamaze kwisigurira. Batanguye neza neza kwiga ku itariki 22 z'ukwicenda, bariko baritegura bigishwa ibijanye n'ukwemera, ibijanye n'isakaramento nyene rihambaye cyane, bigishwa n'ingene bovyifatamwo kugira ngo mu kwakira Yesu mu Kristiya ntibasibigire bakoshereza uwo mukiza akunze abantu. Waserukiye abana basangiye yarakengurukiye abavyeyi babo, arakengurukira n'abasaseredoti hamwe n'abigisha babafashije. Dutanguye gushimira Imana yadushikanye kuri uyu munsi, ikaba inatugabiye umwana wayo ngo aze kuba muri twebwe. Dukengurukire Patiri mukuru wacu yatwakiriye akatwemerera ko dushikira iyi ntambwe. Turakengurukiye kandi abavyeyi b'amaraso batwemereye gukurira mu muryango wa Ekleziya Gatolika. Dukengurukire abigisha badufashije mu nyigisho baduhaye dutegura gushika kuri uyu munsi mweranda w'intibagirwa mu buzima bwacu. N'umusaseredoti yarakengurutse ijambo rishikirijwe n'uwaserukiye abo bana, akenguruka n'ishikanwa batanze, yongera batumirira kuzoja mu mihari y'ubutumwa bw'Ekleziya. Marie Chantal Nzeyimana, paruwase Mukiza Mweranda ku bwa Sedikome. Tumushimire Marie Chantal Nzeyimana. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Ruhuma, abakristo b'ishure Tabariro ry'Inyabibondo riri muri paruwase Matara bari mu gahimbare ko kugurura umwaka wa yubile y'imyaka 75 iryo shure rimaze ribayeho. Idonido na Petero Karaveri Ndayisenga. Ibirori by'uwo munsi byatangujwe n'inkuka ya misa, aho mbere hamanje gucanwa amabuji 75, ikimenyetso c'imyaka 75 iheze iryo shure rishikiriza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, Patiri mukuru wa paruwasi Matara Jean Marie Maneno yarakeje abakristu baho ku kuntu Imana yabavukanishije muri Kristo. Yaramenyesheje ko ari bo mfura ya paruwasi Matara. Tumutega abiri. Muri paruwase mukaba imfura kandi y'abakristu bose bari muri akarere abakristu Gatolika bonyene. Yarongeye arabasaba ko boshira imbere umuco, urukundo, bagakundana nk'abana b'Imana. Nibyo bibiliya itanga kugurura kugira ngo wa muco wa kera Imana yazanye ugushirika ihema ryayo mu bantu, kugira abantu basangirane, abantu bahuze, abantu baje hamwe, abantu bigire umuvukano ushirikiye aho kuri wari n'ubucuti, wari n'ubuhutu, wari n'ubutwa, wari n'ibindi. Mugabo umwe ushirikiye ku ijambo ry'Imana, ku muvukano Imana yatuzaniye kwiba bisimwe, niwo muco tuje gushira kuwapata wake na ebadera kile kwa sakalo, ili myaka 25
hari gusara mu myaka 25 y'ubucakenge. Tubamenyeshe ko kuri uwo munsi abakristu ba paruwasi Matara batanze amashikanwa agenewe kubandanya igikorwa cyo kubaka inzu y'amanama y'iryo shure. Ku bwa Sedicom, Petero Karaveri Ndayisenga, paruwasi Matara. Tumushimire Petero Karaveri Ndayisenga. Dutandukire amakuru y'imihari n'imigwi. Ugwaruka ruhurikiye mu mugwi w'ubutumwa w'igore rurangurira ubutumwa ku mashuri ari mu maparuwasi yo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura warahimbaje isabukuru y'imyaka 10 rumaze rurangura ubwo butumwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Ruhuma. Ibirori vy'iryo sabukuru byabereye muri paruwasi Kanyosha. Inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Ubwo rubanza rwatanguriye ku gisabisho c'inkuka y'imisa isazire n'igice kakakawe n'akaryo ko gukengurukira Imana ku vyiza n'inema iyo Mana yagabiye urwo rwaruka bicishije mu butumwa bwo kwitwararika abagwaye n'abandi bari mu ngorane muri imyaka 10 heze. Edimo Ndayisenga umusuku w'umugwi w'igore mu maparuwasi yo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura bise Carite Side yahamagariye urwo rwaruka kongereza inguvu mu butumwa bwo kwitaho abantu bari mu ngorane. Akaba kandi yarakengurukiye cyane abantu bose bama bafata mu mugongo urwo rwaruka mu butumwa bwago. Furiza ko ino myaka 10 dukwije ari imyaka ahubwo yo kwishara kugira ngo turabe aho twakoze nabi kugira ngo dusabe Imana ikigongwe hama twikosore aho twakoze neza naho twikengurukire kuko nico mukama dusaba kuhamagarira cyane ko boza muri wigore abakuze bakaza muri wigore bakumva ko wigore atari yabana gusa ahubwo wigore ari umuntu wese amaze gutahura rirya jambo ati narishonjuraza kunda no izo ntekabwira umwana gusa yekabwira uwo wese amwubaha uwo wese amukunda uwo wese amugamburukira. Tashimira Eklezia ukuntu twitaho muri wigore twituye nkuko tuba tugomba nko gusabira amasakrament abantu babagwaye bakatwitaba ico turagikengurutse cyane kwa tunabasaba yuko bo tuba hafi gusumba. Placide Nkuzimana umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi na Dira Inamahoro bari mu mugwi igore barakengurutse ku vyamwa bamuye mu mugwi igore na cyane ingabano yo kwitwararika abarwaye no kubasabira. Baboneho kandi no guhamagarira urundi rwaruka kuza mu mugwi igore kugira ngo basangire inzira y'ubweranda. Byo naronsemwo ni byinshi byarantumye nshobora gushikira abagwayi uko no vyipfuza kandi uriko uregera umuntu atishoboye akakubwira ivyiwe hama ukagenda ukabibwira Yezu naho toba afise amafaranga yo kumuha ukamuha umutima wo kwitanga ukamuganiriza akumva yuko Imana imukunda birahimbaye cyane. Akamutwotero rwaruka cyane nuko gomenyera kuja hamwe n'abandi mu migwi y'ubutumwa bw'Eklezia Katolika ko turahigira. Kare ntaraje muri wigore Kristo wa Dimanche ariko muri wigore narahamenyeye gusenga naraharonkeye akanyamuneza muri wigore nahakuye urukundo nukubandanya ndondera Yezu yahebwe no kumenyesha wigore abatarayimenya cyane kugira babumuco. Mumenya ko umugwi wigore watanguriye kw'ishure gisumbuye yitiriwe ikiyaga Tanganyika mu mwaka w'1994 nayo wigore yo mu maparuwasi akukira umanuko bw'igisagara ariyo Carite Side yatanguriye mu maparuwasi 3 ariyo Musaga, Kinindo, Kanyosha akaba ari ku itariki ya 17 Ruhuma mwaka wa 2010. Ubu iyo Carite Side ikabikorera ku mashure amajana 8 ari mu mashure yisumbuye ari mu karere k'amaparuwasi 5 ariyo Kinindo, Musaga, Kanyosha, Ruziba na Mutumba muri paruwasi mu Kigongo ya Kanyosha. Gonzalve Ntashimikiro bwa Sedicom. Tumushimire Gonzalve Ntashimikiro. Umugwi baririmbira Mana bugwaruka bafasha mu nkuka y'imisa itangura igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo bo muri paruwasi Mikaeli Mweranda bari mu kanyamuneza ko guhimbaza amibukiro y'imyaka 200 uwo mugwi umaze ubonye izuba bongera kandi baripfurizanya umwaka mushasha w'2020. Inkuru ya Karaveri Kayoya. Mu gisabisho c'inkuka y'imisa catanguye igihe cy'isaha 2 kirongowe na nyakubahwa umusaserdoti w'umukama Jean Bosco Ntiharirizwa patiri mukuru wa paruwase ya Bukwavu Kara Kanyamuneza ari kumwe na nyakubahwa patiri ajejwe imiha n'imigwi muri paruwase kumwe n'abandi basaserdoti babashitse. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana umusaserdoti w'umukama yisunze ibisomwa byo kwidominika y'indwi y'umwaka w'amasabamana igihe cy'isaha 8 naho barahuriye mu kibanza bari bateguye kugira ngo basangire amasaka. Mu majambo yagiye arahererekana bose baranzwe n'akanyamuneza haba kubashikira butumwa biyo korari haba batumire biteka bari bitavye ugo rubanza. Narahavuye ndaganira n'umukuru w'iyo korari arambwira akanyamuneza afise. Reka tumutege yombi. Ntawigirira Jean Claude nkabarije sanzwe ndongoye korale y'ugwaruka yo
kaminuza kuri Paroisse Saint Michel. Akanyamuneza kadasanzwe kuko murazi yuko n'umwana ashikanye imyaka 20 aba atakiri umwana. Muri ubu butumwa budasanzwe umukama yaduhamagariye mara imyaka 20 kumwe naho rimwe hariho abagiye baravamwe mugabo na kanyamuneza n'umunezero udasanzwe tumaze iyo myaka twishima ko tukiri mu mukama tukiriko turarangura umurimo umukama yadutoreye. Muri ako kanyamuneza ko kwigina amibukiro y'imyaka 20 muhavuye muri pfurizanya n'umwaka mushasha mwiza mwiyumva gute mutera intege zihe ayandi makorali? Mwabonye ko tutari twenyene tutariko dutamba twirorera no kuvuga korale iri kumwe n'urwego rw'abashigikira butumwa aribo twita les membres d'honneur twahavuye nkuko tusanzwe tubigira nk'imigigwa canke umugenzo turifurizanya n'umwaka mwiza mushasha naho mubona ugeze aho ugeze hama tugaheza tugashira hamwe n'abo rwego rwa membres d'honneur kiginana tugaheza tukarimbura umwaka wose uheze ico tugeze ko imigambi yacu hama tukaheza tukanashikiriza n'indi migambi mishasha na kanyamuneza kadasanzwe turiginana tukaryoherwa mugabo tukabijogera mu mukama. Ubwo rubanza rwarabandanije mu kanyamuneza intambo imvyino ikaba riginana bashimira Imana ibagejeje ku mibukiro y'imyaka 20 no kwipfurizanya umwaka mushasha. Claver Kayoya, Paroisse Michael Mweranda ku bwa Sedicom. Tumushimire Claver Kayoya. Dusozere ku makuru ya Nyenubweranda Papa Francisco. Nyenubweranda Papa Francisco yarahereje inkuka y'imise gusozera ihwaniro ry'abasenyeri bavuye mu bihugu ikikuje ibahari rya Mediterane ibari mu bumanuko bushira ubuseruko bw'Ubutaliyano. Hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Ruhuhuma. Iryo hwaniro ryatanguye kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku igenekerezo rya 23 Ruhuhuma rikaba ryari rifise icivugo kigira kiti Mediterane urubibe rw'amahoro. Nyenubweranda Papa Francisco mu nsiguro y'ijambo ry'Imana akaba yashimikiye cyane ku nyigisho yatanzwe na Yesu ngo kunda abansi banyu. Turisanga mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Matayo ikigabane ca 5 akarongo ka 44. Akaba ari kuri iyi nkuru sozereye ko ano makuru shimire mwebwe mwese mwafashe akakanya ko kuyatega abiri shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya Anosiate Cimaye nije nariko ndabashikiriza ndabipfurije igihe ceranda cikarema.